Turabaramukije bakunzi mudukurikirana kuri Widi ndetse no kuri Bishop TV, twizere ko mumeze neza natwe aho turi tumeze neza. Tugomba tubazanira abantu bashasha, ibintu bishasha muri ya madiri abantu bakora kugira ngo mubashe kumenya ibintu biriko birakorerwa mu gihugu. Hama ico no gusaba utaragira subscribe ugende ubanze uyigire kugira ngo uzubashe kuzurakurikirana ibiganiro ndetse n'ibintu byinshi bitandukanye bica kuri Bishop TV ndetse no kuri Widi. Sleepless Beats. Umunsi rero turi kumwe n'umushitsi, reka tumusabe aturamutse abaramutse mwe muriko muradukurikirana hama anidondore. Turakuramukije. Amahoro. Umeze neza? Nukuri turamahoro. Reka tubusabe uramutse ariko baradukurikirana wongere ubidondore. Ndaramukije abantu bose bariko baradukurikirana. Je nitwa Havyarimana Emile, aba ndongoye ishirahamwe bita Tambuka Shoes Company. Tambuka Shoes Company ni ihinguriro rikora ibirato bikorerwa ngaho iwacu i Burundi. Reka muri make umuntu yumvise Tambuka Shoes Company yumvike. Ijwi risona n'ingoga ni ikirato nkuko dusanzwe tubifise ku isanamu isanzwe ivyerekana. Mbega muri Tambuka Shoes Company bakora ibirato bimeze gute by'ubwoko gute bakora ibirato bimeze gute muri make? Muri Tambuka Shoes Company dukora ibirato vyugaye vy'abagabo, amabukare, ikirato ciza nk'iki nambaye n'ibindi birato vyinshi bitandukanye abagabo bambara, abapapa, imisore, eka n'ibirato vyiza cyane bikunzwe ngaho iwacu muri iki gihugu c'u Burundi ku bamaze kubimenya. Mbega ibirato mukora
ibirato mwe mukora vyo ngaha mu Burundi bifise itandukaniro irihe nabijyanye abazungu batuzanira? Ibirato twebwe dukora ni ibirato vyiza bikomeye vy'urushato. Igihe mwashika mwabonye ko twariko dukata inshato, bijya twariko turakata n'ivyo duhinguramwo ibirato vyiza kandi bikomeye. Ni kirato uriko uragenda, ni kirato kiri souple, novuga yuko coroshe mu gihe umuntu aba ariko aratambuka. Kandi kirato niyo umuntu anyagiwe ntigica gikomantarara nka vya bindi dusanzwe tumenyereye. Ni kirato gihindukira kuri wa modeli cyari gisanzwe kiriko, kandi kirato kitigera gishishagurika. Hari ukuntu ibirato tumenyereye biriko birahera usanga tuyose umutwe hejuru turiko turavako. Bega ibirato mwe mukora siko bimeze? Ibirato twebwe dukora siko bimeze. Ni ibirato vyiza bikomeye vy'inshato z'inka. Bijya birato usanga bishishagurika ni ibirato usanga bakora mu magaze biba vyakorewe hanze, abantu baba babonye ati ni kirato ciza gikayangana, ariko kujya gukayangana haheze iminsi kirashishuka hamwe utifuza no gusaka kucambara. Bega mwatanguye gukora ryari? Twebwe twatanguye gukora mu 2014, ariko je sinari bwatangura ivy'iwanje. Aho twaragiriwe amahirwe nk'uko tugize iminsi tubona yuko abaperezida n'abatwara igihugu bagiye hamwe bakiyumvira kuri iri shami ryabaye rya EAC. RPI niyo yashoboye kuduforoma kugira dukore ibirato vyiza biciye mu ishirahamwe rya Komeza. Bega Tambuka Shoes Company wowe warayitanguje canke ari abandi bantu bayitanguje wowe bagira bakora mu nyuma? Je Tambuka Shoes Company nije nayitanguje. Bagiheza kuduhugura, kutwigisha, baduhaye ubumenyi. Bari batware yuko umwe wese acagenda kwihangira umurimo, kuko batwigishije turi benshi kandi turabishima. N'umukuru w'igihugu turamukengurukira cyane ko vyiza adahengeshanya kwitaho abajene ugwaruko rwo mu Burundi. Yifuza yuko ugwaruko yuko boronka akazi bakora bakareka kuzera inzi. Kuva utangura gukora mu 2014 gushika ubu ni uruhe rwego umaze kubona ati je ntamwe ndamaze kuyigira? Ufise bakoze ukoresha bimeze gute? 2014 twarakoze formation iheze, ariko ntitwagiriwe amahirwe yo kubandanya. Abazi ivyahitiye mu 2015 twarashoboye kurata ntitwabandanije neza, ariko nk'uko abajeje umutekano bama bavyitaho bakatwitwaririka kugira igihugu gitekane, impore isubiye kugenda neza, twashiye dusoya turatangura kuko wari umugambi w'igihugu, wari umugambi wa EAC. Hama turasubira dutumako turakora, baratugisha formation professionnelle. Aho iyo formation professionnelle iheze, hariho n'indi shirahamwe naciyemo yitwa aho twagiye formation Afritan, niho twaciye tugiriye stage. Iyo stage iheze baca baraturondera ahandi dushobora kubandaniriza bita muri Realis, ariko iryo shirahamwe ryavuye rihagarika. Rimaze guhagarika niho niyumviriye nanje kwihangira umurimo, kuko ntabona
ize niyonja, ariko kuko nari nagiriwe amahirwe nkaronka izo nyigisho, naciye niyumvira gutangura mu 2019 ushira 2020. intambwe umaze kugera ko niyihe abakozi waba ukoresha uri kwana cyangwa unafise abakozi ukoresha ni bangahe? Je nkitangura naritanguranye, ari wowe nyene uvyikorera n'amaboko yiwawe? ari jewe nyene ndavyikorera n'amaboko yiwanje. Natanguriye gukorera muhira nkora ndumwe, hanyuma ndabona yuko akazi ntakigashoboye, kandi noneho nta n'ibikoresho nari mfise, kuko ibikoresho nagiye kwironka mu nyuma. Kare naragenda ku bagenzi banje bakantiza ivyo nkeneye, hama haragira igihe nanje mbona yuko abakiriya bariko baramenyera yuko nashoboye kubaha ibirato nk'uko bavyifuza, ndaheza nakira abandi nigisha. Usharonka n'abakozi? Ego. Ufise abakozi bangahe muri kampani yawe? Ubu mfise abakozi 3 dukorana, nibo ndiko ndigisha kugira nabo baronka ubwo bumenyi. Nk'ingorane mukunda kugira iyo muriko murakora n'izi ingorane mukunda kugira mu kazi kanyu ka misi yose? Ingorane dukunda kugira cane cane no kubura ibikoresho tuba twifuza. Ibyo muronka mu bironka ngaha ko fishanke mu bituma nko hanze kugira birabagora kuronka? Hari ivyo twikurira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nk'inshato twaragiwe mu mahigwe, turafise inka nziza sindundi kandi zikomeye. Ayo niyo mahigwe ya mbere dufise, kuba dushobora kuronka urushato rwiza kandi rukomeye. Intambanye dufise nazo n'aya maproduit dukoresha yandi dukura mu bindi bihugu. Hariho igihe ona ivyahitiye muri uyu mwaka uheze, harabaye corona, haraba n'izindi ntambanye nyinshi, ona yuko ivyo vyaratumye ibintu binyugumba bitagenda neza cyane. Ariko ubu biriko biragaruka, batanguriye kuja barugurura imbibe, turashobora kuja turatuma ivyo tuba dukeneye. Ariko byaradukozeko cyane, kare twararonka ibidandazwa ku giciro gito, ariko ubu ibintu vyaraduze. Hama nanje nitwa Rukundo Floria, hama nsanzwe nkorera muri atelier ya Directeur Habyarimana Emile yitwa Tambuka Shoes Company. Kuvushika muri Tambuka Shoes Company, ikintu cyakunguko barahakuye ni iki? Nkakunguko nahakuye cyambere nuko nahamenyeye umwuga wo gukora ibirato, umuntu kugira yiteze imbere mu Burundi. Wazi n'umukuru wacu w'igihugu atubwira ati umuntu ahejeje ishure ntiyorondera ubuzi muri leta,
ati yorondera n'indi myuga yokora, ati ubuzi muri leta si bwinshi cyane, twokora n'indi myuga yo kwiteza imbere. Ego wewe waje ngaho bizi canke wavyigiye ngaho? bihaje naje atavyo nzi, mugabo ca ndavyigira hano. Ego Shimira Tambuka Shoes Company rero kuba yarahugije ego ndashimira cyane hama uwamaye karibu ariwe Dr Habyarimana Emile muri Tambuka Shoes Company, akanyigisha umwuga kugira nze niteze imbere nanje. Ego ni sawa. Amahoro cyane Umeze neza cyane gose. Witondere bariko baradukurikirana, uvuge n'ico uriko urakora naho tugusanze. Nitwa Hatungimana Jonathan, hama nkaba nkorera ngaha muri Tambuka Shoes Company irongowe na Habyarimana Emile. Hanyuma tukaba turiko turakora ibirato. Ikintu c'akabirya bakuye muri Tambuka Shoes Company ni iki? Ikintu c'akabirya nakuye muri Tambuka Shoes Company nuko ubu uye namenye umwuga. Ikirato ubu uye ndashobora kugikora nkakimara ata muntu numwe nsavye ubufasha, kuko ubumenyi naraburonse. Sleepless Beats. Mwene umwuga muna wo gukora ibirato wa Tambuka Shoes Company. Ndahamaze ubu nyine ndakwijije imyaka 2 nkora uno mwuga muna wo gukora ibirato. Ikintu umaze gukora uvuga ati c'umugambi, uvuga ati jewe ikintu nayikoze mu mafaranga nkuye mu mwuga wo gushona ibirato muri company niki? Jewe nk'ubunye naraje mwene umwuga wo gukora ibirato. Ubu unye ndamaze kuhakura ubumenyi butari buto, kubera naje ngaha anye ntazi gukora ibirato, ama ndavyiga ama ndabimenya. Ubu unye ikirato ndagihera ku ntango nkagikora nkagiheza ata muntu n'umwe fashe ubufasha. Mu buzima bwa misi yose imibereho yaho ubona bigufasha kubaho? Je birafasha gose. Nk'icyambere novuga nk'ubu unye nk'akantu mba nkeneye, ubunye ndashobora kukaronka mu buryo bworoshe ntiriwe ndaca hirya no hino ngo saba abavyeyi. Nk'umuntu yoba akeneye kugura bino birato vyanyu igiciro ni gute? Nico kimwe na birya biva bikorwa n'abazungu biva hanze cane? Twebwe igiciro ni ciza, kuko ugiye kugereranya birya birato biba biva hanze hari ivya 200,000, 300,000, 150, ijana usanga mbere hari n'ikirato kitari na ciza kiri gisanzwe, kandi hari igihe ugirira abantu bagirirwa amahirwe bagasanga baguze pirate.
ariko twebwe turakora ibirato vyiza turacabitanga kuri promotion hagati bivana n'umuntu ikomandagiza higeze tuyikora kuri 70 80 ni bukare nziza ku 70 noiro ibuka nziza ku 70 wiyemeje bivana n'umuntu yaba yashimye uko muzikora zitandukanye n'amafaranga batandukanye bega nk'umuntu abakeneye yobasanga he twebwe dukorera kuri barabara rya Oyiwa ushitse ngaha muri rompwe ya niyo ngaha kuri permanence CNDD FDD umanuka kuri isoko marché de Kotebu ucubonaho bank BCB ihari imbere yo bank BCB hariho station ihari cyane n'urupangu rumatanye n'iyi station ni building yanditse ko Maison Saint-Pierre ariko antenne zibiri natwe pancarte yacu ni iraha imbere iruhande y'amamatera yanditse ko Tambuka Shoes Company. ngira ngo mutanga kaka nimero ka telefone mukakavuga kugira ngo nkuzobakenera ashobore kubarondera. Twebwe nomero yiwanje nkoresha ya telefone ni 79 150 873 ni 79 150 873. Sleepless Beats. Tusa n'abariko barasozera ugira akajambo byo bariko baradukurikira abakiriya bawe kugira ngo ugira akajambo nyine ko kwa motive babariye. Ego abakiriya bacu beshi bamaze kugurira ibirato ngaha muri Tambuka Shoes Company n'abakiriya beza babizigirwa mbere bamaze no gushingira intaye ibirato dusanzwe dukora bagiranije n'ibirato bindi bahora bagura basanze barihenze barahomvye kuba batazi irishira hamwe kuko n'abamaze kubimenya nta handi hantu bipfuza kugurira ibirato kandi mengo nabonye umuntu aje avuga ko avuye ku Mutanganoro yaje kurondera ibirato ngaha. Egome yaravuye ku Mutanganoro yaje kurondera ibirato ngaha n'ubuye hari ibirato turiko turagurisha muri Palais des Arts turiko turagira ihayanishwa gurisha n'aba-entrepreneur mangira kirabera. Ego natwe turimo hariyo uri karadandaza. Habarega tubashimire cyane. Ego Nanje ngene atamuza kwera karato kankwe. Gakarato kiyowe karahari n'isandana. N'ubugenda kajaye. Ngendo gatwa. Turabira turagushimiye cyane twizera yuko abakiriya bagiye kuza ko barakumenya abantu benshi ga mu Burundi ntibazi ko bakora ibirato. Twari tumenyereye abantu bakora bana burya birato bw'abakobwa. Rero ivyo vy'amabuka ari vraiment twari tubimenyereye. Reka rero ngira ngo nibavyumva baza baraza gushorera. Ego nibavyumva bazaca baraza kudushorera na cyane cyane no kurundi gwaruka nago gwipfuza kwihangira imirimo nabone ntibazobura ico bahakora umuntu wese bivanye n'impano Imana yamuhaye. Nk'ubu ari nk'umuntu akeneye kuza kwiga amashaka kumwigisha. Twebwe hariho umugambi w'igihugu uri kuraba nabo bariko bariyumvira muri ministeri ukungene ho kwiga arundi gwaruka gwishira rutandukanye kuko duheruka kugirirwa amahirwe mu ishirahamwe turimo twaragize koperative. Iyo koperative igihugu cyaraduhaye imashine zizofasha
twebwe abasanzwe bakora imyuga kugira dushoboye guhingura ibirato byinshi bishoboka mu mwanya muto kandi urundi rwaruka rushobore kugirirwa amahirwe ruronka umwanya wo kwiga nako. ngira ngo uwo bacako mushobora kumubwira ingene bizogenda kugira aje kwiga. Twebwe hariho ishirahamwe twita ni ishirahamwe canke ihwaniro ry'abanyamyuga ryitwa FEMACOB. Ni Federation des Entreprises twahora dukorera kera dugikoresha amaboko munsi dukorera munsi y'ibiti tutazi tutagira adresse ariko twabanyamyuga twaragiye hamwe tugira ishirahamwe rimwe kugira dushobore gukora byinshi bishoboka. Sleepless Beats. turagushimiye kubyo tuyagiye. Murakoze. Yego no hanyuma ntitwaguhamagara uzogaruke. Karibu. Yego turagushimiye cyane. Kandi Turabashimiye nange abakunzi ba Bishop TV ndetse na Widream wama mudukurikirana. Tubibutse ko kuri micro nejewe Arina Irambona inyuma ya kamera ni Bikori RMG abikora neza. Hama tubasabye ndabasabye umuntu ataragira subscribe yumva yo bikora kugira ngo ivyo dukora bigume mushikira agenda yikore hama abandanya dushikira hama murakoze.